novuga ni match yari nziza ariko sinovuga ko twayikinye ku rwego twari nkuko twakije ku izindi match ariko kuri twebwe yari match nziza, match yose ifise ico yigisha umuntu. Nibaza yuko rero tugiye gukora ejo tugiye gukora cyane kugira dushobore gukina kwa miliyonage yacu muri match kurikira. Nubundi twashaka ko ikintu cya mbere turabe ritme ya ekipe twakwita ko ari ya mbere ngene ishobora gukina kwiyempoza gukina kuko tunafise match nyinshi nkuko wavuze dusize match zindi zibiri kandi zegeranye. Hama mu gice cya kabiri kugerageza kuraba ngene tushobora kubaruhurira kugira kwa gatanu tuzobe dushobora kuba dufise fresher physique matumeze neza kugira dushobore gukina indi match. Musa Kamara niho yaragishika, nibaza yuko yashoboye gukora imyitozo imwe ntitwashobora kumwinjiza directement muri match. Ubu tugiye kumuraba turabe ko physique mameze neza ko ashobora kuba afise ko ameze neza kugira dushobore kumukinisha. Hama onana nawe uno munsi namuruhuriye kugira yari yagize imisi haraga agashoke yagize novuga ntiyari ameze neza kuri entraînement yo kuwa mbere atashoboye gukora ariko akora entraînement kuwa kabiri. Ndavuga ati aho gufata riske reka tumuruhurire kuri iyi match kugira turabe ko kuri match zikurikira ashobora kutuzanira umusaruro. Amakuru ya Gasongo na Hirwa Jean Dodi nibaza yuko Gasongo dushobora kuba turi kumwe nawe kuwa mbere na Hirwa bose nibaza yuko kuwa mbere bashobora gutangura imyitozo. Adolphe aracagwaye ariko nibaza ko nawe prochainement dushobora kumubona kuko yarakutanguye imyitozo akora wenyene ariko ari ku kibuga, ariko nibaza yuko mu minsi iri imbere dushobora kumuintegra muri group agakora imyitozo n'abandi. Novuga uravye kuri match yakoze match nziza kuko urabona yuko n'umukinyi yifitiye icyizere mu igori. Ikosa rishobora gushika, nta muntu atakora ikosa, ariko uraraba match yakinye ukaraba ngene yashobora gutuma defense yikalma, kandi ikindi kintu gikomeye azodufasha no kudufasha no gukina umupira chaque fois imipira dufite umugardien mwiza ashobora gukarma jeu ashobora kudutuma dukina. Rero novuga uravye ku minsi twari dukoranye ukaraba na match kinye nibaza ko kuri jewe yakinye match nziza. Sinibaza yuko hari ikintu cyabaye, ibyo ntavyo nabonye sino bikomanta ko ataco nabonye, ariko nibaza ko prochainement umuntu ashobora kugira. Ariko sinibaza yuko ahubwo nibaza ko bonera kwavugana na Sam cyane, kandi kwari kumubwira ati tugende kugira abafana. Nibaza ko niyo discussion yari hari, tugende hariya ku bafana kugira dushobore gukora umugenzo wacu nkuko twame tuwukora, naho imvura yari yaguye twagiye aho tutahora tubikorera, ariko nibaza yuko yariyo discussion ni cyane bari ko baraganira.